Kw'izina ry'abakristu ba paruwasi ya Gihango no kw'izina ry'umugwi wateguye uru rubanza no kw'izina ryanje nyene dukengurukire bimwe bivuye ku mutima nyiricubahiro umwungere wa diocese yacu ya Bubanza yiyumviriye kuduterera iteka tutarakwiza n'imyaka 5 mugabo akabona yuko vyoba vyiza uru rubanza ruteguriwe ngaha muri paruwasi ya Gihango. Navuze ko tukiri imiyabaga, tukiri bato, iyo umuntu akiri muto ibimugora ntibibura. Icubahiro mwongere wa diocese yacu ya Bubanza, nimba hari agatotsi abonye mu byo twateguye, murabifata yuko tukiri bato, ariko kandi ko batsogokuru bayamaze yuko igiti kigororwa kikiri gito, muratugorora mutubwire muti aha mwari kugira gutya, tuzoca tugorora kandi ntimuzotebe no kongera kudushinga ikindi gikorwa. Ndagomba kandi kw'izina ry'abakristu ba paruwasi ya Gihango no kw'izina ry'abateguye uru rubanza nkeze bimwe bivuye ku mutima batoyi bacu bahejeje kwizigwa mwibanga ry'ubusaseredoti, eka mbere n'abaronse ibanga ry'ubudiyakoni. Ndabifuriza yuko ibanga bahejeje kuronka ari ibanga ritoroshe. Mwadusavye igisabisho kandi Satani nawe aho iryo banga riri nihacumbika. Ico gisabisho tuzokibaterera, ico tubasabira nuko iryo banga mwaronse murigendera mukarizigama kandi mukazi kanyu ka misi yose mu mibereho yanyu ya misi yose mukamenya yuko mwaje gukorera igihugu ceranda cy'Imana. Imana izobaje imbere muri iryo banga. Ndakeje kandi na bene wacu baronse ibice biza bigana kuri ayo mabanga kwibanga ry'ubusaseredoti eka mbere n'ubudiyakoni, nabo nyene batere baje imbere nk'umuzinga. Mutima mweranda yabavugiyemo abandanye abamurikira kandi abacira inzira kugira ejo bazotangire gukorera igihugu ceranda c'Imana. Nagomba gukengurukira cyane abantu bose bamenye ko dufise uru rubanza bakagwitangira bakaduterera igisabisho. Abo bantu turabakengurukiye cyane, bazokwame bitanga mu gikorwa nk'iki c'Imana, kuko uburyo naho twari kuburunka igisabisho kitagiyemo naco bwari kumara, nahubwo bwari kuducamwe imigwi. Mugabo kubera ivyo bisabisho bagiye baraduterera vyatumye dukora muri bwa bumwe bw'umuryango wa Ekleziya. Nagomba kandi gukengurukira amaparuwasi yose agize diocese yacu ya Bubanza ku bwitange bagize no ku ntererano barungitse kugira uru rubanza rube rwagenze uko mwabonye rwagenze. Nkengurukire kandi inshuti n'abagenzi, nabo nyene baradufashe mu mugongo baraduterera. Ndabakengurukira ndabifuriza yuko Imana yozosubizaho bakuye kandi ukoze igikorwa cy'Imana kwaba ariko aruhiriza. Imigisha y'Imana rero igenda ibagana kugira vy'ukuri bazokwame bitangira igikorwa nk'iki, igikorwa c'Imana. Na kare ko mwumvise umwungere wacu yaduteye akamo ko kubaka katedrale ya diocese yacu ya Bubanza, naho nyene muzotube hafi. Tubizeye ko vyinshi kandi turazi neza yuko umutima wanyu ugumuturaba utugana mu bikorwa nk'ibi byo guteza imbere igikorwa c'Imana. Igikorwa mwantumye ndagicoje, ariko mwonyemerera gatoyi imbere yuko ndangiza. Rero ibukinanyana ntimwogenda uko. Abakristo ba paruwasi ya Gihango
n'abarongoye n'abari mu mugwi bariyumviriye yuko bogenda baberetse ko muvuye Bukinanyana, baca biyumvira yuko bubaha inyana ingana nuko bangana. Navuze yuko iyi paruwasi itarakwiza imyaka 5, twabonye yuko iyo nyana twoyita Nyambere, kuko ni Nyambere iyi paruwasi ya Gihango ikoze urubanza nkuru, ni Nyambere ikoze urubanza rwa diocese. Iyo nyana rero twabonye ko twoyita Nyambere. Hanyuma munkundiye muhaguruke tuyibashikirize, dusaba yuko niyakura yozobororokera mukazoguma mwibuka yuko mwagiye i Bukinanyana. Bagenze andi muri quartier VIP, ariko rero nkuko dukunze kubarangira ama opportunité no tubarangire ni investissement muzindi. Turi ahantu mu Kanyosha hegereye Kibenga, barako waramazu nyayo ubana n'ababosi cyangwa baheza ukarota neza. Hari urupangu rugizwe na ale zibiri rusanzwe rurimwe amazu kandi yose arapangishijwe, ruri ku isoko. Ushobora kurugura amahera ni make cyane kandi dokima zose zago zirahari. Okay, nyandikira kuri 68 013 513 uze tukwihera umuzigo. Murana neza ahantu ndi, murabona aho tuciye, aho turiko turaca. Umuduga urashika neza cyane, amatara n'amazi byose birahari, dokima z'ugo rupangu zirahari. Urumva habuziki zana wakanoti tukwihera umuzigo ni 280 millions. You are welcome.